tukiriye Kristo. Pawulo yigeze kuvuga ngo nuko rero, ariko arabwira Timoteyo umuhungu wiwe, yavuga ngo nuko rero, ngo hamwe na Masedoniya nari nagusabye kuguma muri Efesi kugira ngo wihanikirize bamwe bamwe ngo ntibigishe ibiteye ukundi, kandi ngo ntibishinge ibiyago bitagira mvura n'iby'imiryango bitagira iheretse. Ngo uko ibyo bizana amatati, aho byofashije igikorwa c'Imana kirangurirwa mu kwemera. Ngo inyanduruko y'iryo bwirizwa ni ukugira ngo bagire urukundo ruva ku mutima utagira gahonzi, ku gatuma amanuzi keza no kukwemera kutagira agahema. Ivyo bamwe barabihushije barazimira mu gukurikiza amajambo atagira mvura, kuko bashaka kuba abigisha b'amategeko ariko batazi ibyo bavuga n'ibyo bemeza bashimitse. Turagukengurukiye cyane Mukama, kuko ni wowe uduha kuvuga ibifise akamaro. Ni wowe uduha kuvuga iby'amahoro. Ni wowe uduha kuvuga iby'ubwenge. Ni wowe uduha kuvuga iby'ubutungane. Izina ryawe ryera Mukama, irihembura ubuzima bwa twebwe ibyaremwe byawe. Izina ryawe ryeranda niriduhindurira amazina. Izina ryawe ryeranda niriduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Ububasha bwawe nibuhangaza ubuzima bwacu. Yesu Kristo umukunzi mwiza, amaraso yawe nadutwikire, amaraso yawe nadutyorore, amaraso yawe naduteturure, amaraso yawe naduhindura amazina, amaraso yawe adushire ko kirazira, adukure ku imyandu, imivumo, imikoshi n'ibindi bibi byinshi biba ku buzima bwacu tukababara.
mutima mweranda kaze, wowe mwigisha w'ijambo ry'Imana kaze, kugira ngo imitima yacu yuzurwe kaze, kugira ngo dutandukane n'icitwa inabi cyose kaze, kugira ngo ububasha bw'Imana bukorere muri twebwe, kugira ngo ububasha bw'Imana budutandukanye n'uburwayi bwose, kugira ngo ububasha bw'Imana buduhe umuco umwijima uhunge, kugira ngo ububasha bw'Imana budutandukanye n'amagara make, ubukene, ubutindi, inzangano, kugira ngo ububasha bw'Imana butugire bashasha. Urakaza neza, turakwakiriye. Urakaza neza, turakwakiriye kugira ngo tube abantu bakora iby'akamaro, tube abantu bakora ibimeze neza, tube abantu bakora ibikomeye. Kuri iki gicaniro cyo guhindurirwa izina, tukwakiranye umutima wo kwezi. Ubuntu bw'Imana butubemo, budukoreremo, kandi ibitangaza bya rudasumbwa bihozagaza imitima yacu ibyiza byose ikeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turaniwe. Amen. Nuko tugire Kristo bakunda wa Mukama, bahaye ikaze muri umwanya mwiza gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana, tugaheza tugahindurirwa amateka. Undi ni izamu rya gatatu, ni izamu riri hagati ya 12:00 na 3:00. Turi mu nyigisho igira 144, ariko turacari mu gitabo ca 5. Tanguye itanguriro, asubira kuvayo canke yunguka, asubira bene Levi, asubira guharura. Ubu turi mu gitabo ca 5. Umva ko turiko turasoza bya bitabo 5. Bya mbere byandikwa na Musa, naho nibaza ko n'ica Yobu ariwe yacanditse. Turi mu kiganiro ca 4, ukuzigama amategeko y'Imana. Ubundi ikintu wokora, ikintu wokwitwararika, ikintu wohoza ko umutima ukazohora mu butware bw'Imana n'amategeko y'Imana. Nusanga amategeko y'Imana avuga ngo, uravuga uti ngo ntukore ko na kimwe, iwongere ko na kimwe, ahubwo byubaha uko nyene, uzoba umuhigo. Ubu rero Isirayeli, umviriza amategeko n'ingingo ndabigisha kugira ngo mubikurikize, niho muzobaho kandi mukazokwinjira mu gihugu Umukama Imana ya basokuru banyu yabahaye ngo kibegukire. Reka nibwirire ijambo abahungu n'abakobwa, reka ndaryibwirira abadandaza. Namba hari ikintu ugomba guhonyoza mu kuguru kwawe, namba hari ikintu ufise ku mutima wawe, wumva uti iki kintu nkibaye mwono bampiriwe, wige kubaha itegeko ry'Imana, wige kumva itegeko ry'Imana, kuko ngo icyatumye Imana ishiraho ayo mategeko sabwira tuyarabaraba, sabwira tuyigisheko, ni kugira ngo ahubwo duhabwe ubutware, duhabwe ububasha, duhabwe ubushobozi bwo kwinjira mu masezerano twasezeranye. Biragumye, biragoye, biraruhije, ntibishoboka kwinjira mu masezerano utubaye itegeko ry'Imana. Mushaka kumbwira ngo hari abasambanyi ngo ari imborerwa ngo binjiye mu masezerano aya? Kubwawe isezerano ni iki? Isezerano ikintu cya mbere kiriyobora ni kuramba, icya kabiri ni kuranirwa. Ibisigaye ushobora guhura n'imbundeke nkawe mukikorezanya ibisate n'amabuye, mukibaza ngo muramaze kabiri kandi murahiriwe, naho shwi. Ko niko benshi byagiye bitugendera na mwebwe.
umumama yanditse message mu gatondo avuga niyo wavugira mu mitima yabo avuga ngo bahiriwe abumvise izi nyigisho bakiri bato batararambira mu ngo zabo nk'uko zizabafasha bwinshi ndavuga nawe ego mubwirwa benshi kumva bene byo mugabo hari abatabyumva ubundi itegeko ry'Imana twararihishijwe ingene rikora mugabo itegeko ry'Imana niwo muti niwo mwanzuro nigo rufunguruzo ni nayo gufuri kandi igihe bizoba ngombwa ko kugira duhezagirwe tubanza kugara kari imiryango y'abambutse ureke kwimatanya nabo ureke kwifatanya nabo ikigomba gucakira cyose gwaba urugo yaba amafaranga bwawe ubutunzi ubaye itegeko ry'Imana ntihagire icyo muzokongera ku majambo ndabategetse kandi ntihagire n'icyo muzokuramwo kugira ngo mugumye amategeko y'Umukama Imana yanyu ndabategetse amaso yanyu yarabonye ibyo Umukama yagize i Bahari Pehori abantu bose bakurikiye ikigirwamana cyitwa Bahari Pehori Umukama Imana yawe yarabatikije ibakura muri mwebwe ariko mwebwe mwagumye ku Mukama Imana yanyu muracari bazima mwese uyu munsi iri ni ryo banga ry'Imana kuri twebwe abakristo iyo umaze kugendana n'Imana iyo umaze kubaha Imana iyo umaze kumatana n'Imana mu kubaha itegeko ryayo Imana irakwihishurira inyigisho y'ijana 45 iravuga ingene Imana yihishuriye umunyesirayeli ikavuga ingene Imana yabonekeye umunyesirayeli inyigisho y'ijana 45 twabonye ejo yavuze ngo iteka ry'Isirayeli Imana yihishurira abantu i Horebu namugomba kw'Imana guhishurira amabanga yayo n'ingene ugendana nayo niko narinje kuzana kuri inyigisho y'ijana 44 byumve ngo umunsi wari uhagaze imbere y'Umukama Imana yawe i Horebu uwo ni umurongo w'10 muri kigabane cya 4 aho Umukama yambwira ati koraniriza abantu hafi yanje kugira ngo ndabumvisha amajambo yanje ngo bige kunyubaha iminsi yose bazoba ku isi no kugira ngo babyigishe abahungu babo mwarahejeje muregera muhagarara munsi y'uwo musozi kandi uwo musozi wariko uraka umuco wawo washika hagati mw'ijuru mu gicu cy'umwijima no mu gipfungu cyinshi niho rero Umukama yaba yagira ari hagati mu muriro mwarumva ijwi ry'amajambo ariko ntihagire ishusho mubona mwumvirize gatoya bakristo cyo cyane mu rwego katolika bavukanye banje mureke kuza mubesha mureke kuza muri itegeko ry'Imana muri kupfuna ibyo muri ko murakora nabyo muzi kandi mbwimwe wese ugiticiye kuko hari ubona ikintu ntagihe ubwenge bwiwe ngo kuje mu bwenge bwiwe ubwana ubona ikintu akagiye ubwenge kije kaja mu bwenge bwiwe ndababwije uko ntimuza kwidadire ngo nuko muri benshi n'ubundi Imana ntishaka benshi naho umwe avuga ati yavuze ngo mu gihugu cangaraje ngo habaye umuntu ameze nka Nowa nka Daniyeli na Yobu natabaye ico gihugu urayimara abazimana ati niba 50 niba 30 niba 20 ndagitaba ntiwitadire ngo nuko muri benshi imvizira ijambo niho rero Umukama yaba yagira ari hagati mu muriro
mwarumva ijwi ry'amajambo ariko ntihagira ishusho mubona, mwumva ijwi gusa. Murazizi ya 42 ingene bivuga buryo batubwira ngo dusenga ibigirwamana mugaharira, ubu harira ku gatwe kawe kuko uzi ingene ishusho ubona imbere yawe ingene usenga n'ikiba kiri mu bwenge bwawe. Muganda bizi neza ko ari umuntu atora ikimenyetso n'icyo ko na Bibiliya muvuga ngo iri ku mutwe w'igitanda n'amashitani batera gute azokumumura naza yitabagure. Bibiliya udatunze mu mutima, Bibiliya udafise mu mutima utunganye n'igitabo nk'ibindi byose. Mbere ushobora gusanga ari cyo gitabo gishaje gusumba ibindi. Ko iki cyanditswe kera kidahinda kuko. Iyo uri kurasenga wumva ijwi kirazira kubona ishusho. Niyo uri kurasenga ukabona ishusho yo uri karagusengesha. Ibi bamubigwaye. Mwumva Imana. Ugomba uyibona ari umugabo muremure yambaye ikanzu yambaye costume umwana ari kumwe na Serafine n'abakerubini ko bivuga ntaco. Mugabo gusenga ukibwiriza ngo umwiranda runaka ngo arameze uko ngo yambara ko arigera ucuvuga ngo yambara ikanzu kirekire baravuga ngo kwambara ikanzu kirekire niko bwerana usanga yiyambarira agapantaro cyangwa kamini. Indani yagize ivuga butumwa ivuye mu burayi bwayo. Mwumva ijwi gusa nta kintu na kimwe mwabona. Namusenga Imana ya Aburahimu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana se umwami wacu Yesu Kristo wirinde. Hari ibintu byinshi mufise mwebwe bitangira amasengesho yanyu. Kandi abwije ko nimwaze ngo muzora kumenya kuvuga ibisabisho mwe narose jewe. Ngana agiye kubibyaza umusaruro. Ariko ninjiye mukuri kwa Bibiliya. Yarabayishuriye isezerano ryiwe. Yabategetse gukurikiza amajambo 10. Ayandika ku bisate 2 by'amabuye. Mbere ni kubera ibisate 2. Nandita w'indani nandita w'inyuma. Ndaje tuganire. Icyo gihe umukama Paulo yavuze ngo turi inzandiko. Yanegetse kubigisha amategeko n'ingingo kugira ngo muze mubikurikize mu gihugu mugiyemo ko kibegukire. Itegeko rya mbere burya rishingiye mu kwirinda ibigereranyo. Kugeranya ngo Yesu yarameze uko ari uherutse wambaje atete ni kwekata utambaye umusaraba. Sineko mwe nabona yareje ambwira yani bisanzwe ariko sinangombwa ndawambara mbona ntawambara ndaguse mu mutima. Ambwira ngo uzogire dekoro mu studio ukoreshe ngo kubisaraba ngo n'udusana. Agira ni wapi iyo ni byose amaza ngabavuga ngo ujya n'Bikira Mariya ngo ni Yesu ujya n'iritango ujya n'indi none ko ibyo gusa amazi kubera nyine birahagije ko menya imirimo uko Imana yabishimiye ko Imana bakoresheje mwegera Imana nanje kankoresha bashanga bamaze kugenda ninja yemva he wewe ngo bamaze kugenda ninja yemva he uva muri Katolika uca mu yandi madini no irondera abapasiteri 3 cyangwa 4 umve ko tubyumva ko ngoya nisiki ibyo n'ibyo mubwira ugenda mukuri kwa Bibiliya rero nace ndamuza muri iki kigabane cyaba ngo sanga ucyo nkunda ngo nuko ngo amaze kwiyegurira Bibiliya ni yes voilà donc ureka ndakoze Imana. Ukwirinda ibigereranyo 15 mu mategeko kandi murarinda cyane umutima wanyu ukatashusho nimwe mwabonye umunsi umukama yaba yagira kuri Horeb ari hagati mu muriro kugira ngo nimwihumanye ngo mwihingurire igishisho kibaje gifite agashusho kica ari cyo cyose.
caba ikigabo canke ikigore, igikoko ico ari cyo cose co kw'isi, inyoni iyo ari yo yose ifise amababa ikaguruka mu kirere, igikoko ico ari cyo cose cikwega hasi, ishusho y'ifi iyo ari yo yose iba mu mazi munsi y'isi. Kandi kugira ngo niwararamura amaso mw'ijuru ukabona izuba, ukwezi n'inyenyeri, inteko zose zo mw'ijuru, ntuhave ukwegwakwegwa ngo ntuzokubite inkoro hasi imbere yabyo ngo ubikorere, kuko ivyo Umukama Imana yawe yabisangije ibihugu byose biri munsi y'ijuru iyo riva rikagera. Ariko mwebwe Umukama yarabafashe abakura mw'itanure rishongesha ivyuma, ariryo Misiri, kugira ngo mube igihugu ciwe, icibare ciwe, nk'uko muri uyu munsi. Murumva ko hari ababigenewe? Rero mwumva iyo hagize uwiyonkora ku bishusho byawe, iyo hagize uwiyonkora ku bugene bikora, kwaba gutwaye ikirere, ubwo Imana yabirekeye amahanga yose ngo ariko mwebwe abagutwaye ikirere muze muragaba. Umukama yarajavuriye kubera imyidogo yanyu, aca ararahira ko nazoja ku ruzi Yorodani, kandi ko nazokwinjira muri kirya gihugu ciza Umukama Imana yawe aguhaye ngo utorane. None jewe ngiye gupfira muri iki gihugu ntajabutse. Ntajabutse uruzi Yorodani, ariko mweho muzorujabuka mutorane kirya gihugu ciza muriyirinde. Ntimwibagire isezerano Umukama Imana yanyu yasezeranye namwe, ntimwihingurire igishusho kibaje, ivy'agashusho k'ikintu cose Umukama Imana yawe yakubujije. Nkako Umukama Imana yawe no muri rutema utongora, ni Imana y'ishari. Ni Imana y'ishari. Nimwamara kubyara abana n'abuzukuru, igihe muzoba mumaze igihe muri ico gihugu mukimenyera, nimwihumanya mugahingura igishusho kibaje, gifise agashusho k'ikintu ico ari cyo cose, nimwakora ikibi mu maso y'Umukama Imana yanyu bigatuma ashavura, ndatabaje isi n'ijuru ngo bibe vyabona bibagize uyu munsi, muzozimangana bidatevye mu gihugu muzokwiganzira. Mu gihugu muzokwiganzira nimwamara kujabuka uruzi Yorodani. Ntimuzoharambira kuko muzotikira mugaherengetera mwese. Kubera iki? Kubera muzoba mwarenze itegeko. Mukama azobashwiragiza, abashwiragirize mu bihugu,
kandi muzosigara muri bake mu makungu umukama kandi muzosigara muri bake mu makungu umukama azobangarizamo. Aha niho muzokorera imana zahinguwe n'iminwe y'abantu mu biti no mu mabuye zitabona kandi ntimuzumve, zitarya kandi ntizimotegwe. Muri aho nyene muzorondera umukama imana yawe, uzomubona niwamurondera n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose. Igihe uzoba uri mu marushwa aho ibyo byose bizoba byagushikiye mu minsi iri imbere, uzogaruka ku mukama imana yawe uheze wumvirize ijwi ryiwe, nkako umukama imana yawe ni umunyakigongwe, ntazogota, ntazogutikiza, ntazokwigera ata isezerano yasezeranye n'abasokuru bawe. Murumva kimwe nababwira kare muzamu ry'uko zikerekeza ku buzima bwacu, ni ukuvuga umukama intege nke zawe burya kenshi siza aguhora ubugome bwawe kudadikiza siko. Kibona ko wacumuye ugenda umusaba ikigongwe. Kurenga itegeko ry'Imana no kuvuma, kurenga itegeko ry'Imana no kugoka, kurenga itegeko ry'Imana ni komenja. Iteka Isirayeli yatewe. Nubaze rero ibyabaye mu minsi yaheze. Yabaye imbere yawe kuva umunsi Imana yarema umuntu ku isi, kuva ku mpera y'isi gushika ku yindi. Hari ikintu nk'icyo gihambaye cigeze kuba? Hari uwo barumvise ibisa n'ibyo? Hari igihugu coba carumvise ijwi ry'Imana rivuga hagati mu muriro nk'uko waryumvise kigaheza kikaragama? Canke hari Imana yoba yaragerageje gukura igihugu hagati mu kindi ikoresheje amananiza, ibimenyetso, ibitangaza, intambara, ikoresheje kandi ikiganza cayo gikomeye n'ukuboko kwayo kuramvuye mu buryo buteye ubwoba nk'iry'umukama imana yanyu yabakoreye byose mu Misiri mubyibonera? Ntayihari. Wewe warahawe kubona kugira ngo umenye ko umukama ari we Mana. Amina. Ko atayindi Mana iriyo atari we. Amina. Yakumvishije ijwi ryiwe ari mu ijuru. Amen. Kugira ngo akwigishe kw'isi nawe kubera ko yakuze basokuru bawe kandi agatora urubyaro rwabo mu nyuma zawo, ni we ubwiwe yagukuye mu Misiri akoresheje ububasha bwiwe buhambaye kugira ngo yomore imbere yawe amakungu ahambaye kandi akomeye kurusha, kugira ngo akwinjize mu gihugu cabo kandi akiguhe ugitorane nk'uko biri uyu munsi. Turabanya amasezerano, ntimwari mukwiye kubipfisha ubusa wa nshuti zanje, mugabikomoka mu kuba itegeko ry'Imana. Bimenye rero uyu munsi, wongere ubishire mu mutima wawe ko umukama ari we Mana hejuru mu ijuru no hasi ku isi, nta yindi Mana iriho. Umukama ni we Mana. Urazigama rero amategeko n'amabwirizwa yiwe ndagutegetse uyu munsi kugira ngo uroranirwe wewe n'abahungu bawe
mu nyuma zawe kugira ngo kandi uzorambire mu gihugu umukama Imana yawe aguhaye. Ibisagara by'ubuhungiro byo hakurya y'uruzi Yorodani. Hanyuma Musa acagura ibisagara 3 hakurya y'uruzi Yorodani amaja mu burasirazuba ngo bihungirwemo n'umwicanyi wese yeshe mugenzi we atabigize nkana kandi atarasanzwe amwanka, kugira ngo ahungiye muri kimwe muri ibyo bisagara ashobore gukiza ubuzima bwiwe. Abarubeni bagenewe Betseri mu bugaragwa igihugu cy'amataba, Abagadi bagenewe Iramoti muri Galahadi, Abamanase bagenewe Igorani muri Bashani. Iryo ni ryo tegeko Musa yashikirije imbere ya bene Isirayeli. Amen. Mukama duhe umugisha, Mukama duhe umunezero, Mukama turinde kubabara, atwagurire imbibi kandi aduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Mahoma Uwiteka ari hafi yacu. Iyo twubashe itegeko ryiwe aradutabara, aradukiza, aratubohora, aratunezereza, araturinda, akaduteturura. Mu izina rya Yesu Kristo tugahabwa umugisha no mu gwiza. None ntimwihebe, itegeko ry'Imana riracakora kuri twebwe. Amen.